mwumvise amatazirano mwebwe muba mukari wa live n'ayandi sinzi ahantu baba bari mu bantu bakoranya abantu bafite abanyakayanza bavukana amashuri 6 umva twe twaje gukora ibintu twaramaze kubasiga n'ubundi rero nibaza ko atari abanyakayanza gusa rero nibaza ko kwitegura twiteguye abantu baze ku bwinshi abanyakayanza turi ku rundi rwego kirazira kutwigereranya kirazira kutwigereranya kubera ko kirazira kutwigereranya turi ku rundi rwego novuga ngo ariko navyo nivyo gushimira Imana kubera ko ariko tutabeshanya nibaza ko Assurance Bike atakabonero yakoresheje Kayanza turiko turakora vraiment kubera ko mutavyemeye hanyuma je niyumva neza kubijanye na performance nibaza ko je bantebeje n'ubu yaba vyinstaye hajya nari kugenda nkoza akantu imisi yose na mandita yari kumbona ndi umwe canke ndi kumwe na groupe vyose ni hahandi nyene kubera ko umusoda yamayiteguye sasa napambana kama komando nimubone ngo haje abanyakayanza gusa nibaza ko arimwe n'abandi sasa abantu ntibazovuge ngo ko batumenye abanyakayanza gusa baririmbye ntituzogenda ahubwo baze barabe izo mpano zindi Assurance Bike irikira duza canke ziriko ziravuka kubera jewe ndemeza ntakekeranya ko uburundi bufise ingabirano canke impano nyinshi mu gihe rero ubonye abantu bagomba kuzishigikira canke kuzishira habona numva umenga abo bantu nabo gushigikirwa nk'abantu ba supporting Assurance Bike mani bahezagire cyane numva umengo nabo barumva ko ari umuhamagaro wabo gushigikira impano z'Uburundi. Ntumirira abantu bose kabisa si just novuga ngo hatume abanyakayanza harimo ba artiste bose kandi ubuye ntabwo novuga ko muziki ari umukayanza muziki ni w'igihugu twese tuko duhagarara tugwanira kusohora igihugu ndetse Assurance Bike izi mpano zose rikerekana ikeneye ko zisohoka kuzana amadolari hanze hapana nga mu Burundi. Anyways jero ndi tayari kabisa turi tayari arakaye murarimbye akavuga ngo oh baby I don't know numva mfisa umbabara nkora kumano abantu bose bumva ufise babara Assurance Bike izo hasira nibaza yuko biri tayari gose. Ibijanye na Tamba Bike uko bitunganije uyu mwaka nibisanzwe byaratekanije kuba biyirimo. Tamba Bike rero uyu munsi igeze ku ncuro yayo ya 4 ubwa mbere twayitanguriye ngaha i Bujumbura hanyuma turaduga ku ncuro ya 2 tuja mu Kayanza ku ncuro ya 3 twagiye Igitega ku ncuro ya 4 tuyumviriye ko yobera ngaha i Bujumbura. Tamba Bike none ni iki? Tamba Bike ni higanwa duhiganisha ugwaruka mu ntumbero y'ukuraba impano ugwaruka rufise hanyuma tugaheza tugashimira biciye mu iryo higanwa ababa babaye abambere. Uyu mwaka rero bizobera ngaha ku Mutwenzi kandi hageze igenekerezo ni ku munsi wa 5 itariki 8 muri uku kwezi k'8 2025 rero twashaka kubamenyesha icese mu vyumve kandi mu bimenyeshe ahashoboka kugira ngo nkuko tuvyipfuza iyi edition igira 4 izoba ari edition itandukanye n'izindi zose tumaze gutegura uko tumaze kubigenza mwarabonye ko zigenda zirakura buke buke kuko nagashiruka bute duhereza ababa babaye abambere kagenda karaduga. Uyu mwaka twatekanije ko uwa mbere azoronka miliyoni 2 n'ibihumbi 500 by'amafaranga y'amarundi ariko n'abakurikira mu bazobara abo 5 ba mbere nabo nyene baratekanirijwe akaganuke kuko bazoba bageze ku ntambwe idasanzwe. Muri iryo higanwa rya Tamba Bike nyene kuri edition igira 4 niho twatekanije ko tuzogira ico twita lancement officiel y'ubuhinga bugezweho ari byo digitalisation mu ndwi iheze urwego arakaruye kumwe na Assure baramenyesheje ko tugiye kuja mu buhinga bundi bushasha mu gutanga ivy'ama assurance
assurance BIC nayo kuko yamifata iya mbere mu kujana n'ibihe twebwe dushaka kuzomenyesha kandi icese ko ama assurance ashobora kuronkwa biciye kuri telefone. Uwo munsi niho tuzoba tumenyesha icese ko twinjiye muri ubwo buhinga, kandi ndabamenyeshe na mwebwe kuva uyu munsi haraheze n'imisi ishika ukwezi dusanzwe turiko turabikora. Umuntu ashiye ku kazi hariho ico twita application bayiguhaye wewe nyene ushobora kwironkera assurance ku buhinga bugezweho, utiriwe uratumwanya uva ku kazi kawe udusanga iyo turi muri ville. Murabona ko turi no mu bihe ibijanye no kwiyunguruza bitoroshe, natwe twashatse korosha uwo yipfuje ikijanye na assurance hamwe na BIC ntaze agire ikibazo mu kuyironka atiriwe ariyunguruza avaha aja hariya. Hariho kandi n'ikijanye n'ibikorwa dusanzwe dukora, ivyo no kwita ama produit. Ivyo reka nze kureka mugenzanje gaha ajejwe kumenyekanisha ibikorwa vya BIC aba baza kwibabwira no kuvuga ama produit dusanzwe dutanga. Nashaka ndamenyesha yuko assurance BIC ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi yaje izanye ibishasha byinshi, mpereye mbere kuri iki gikorwa iri kiratunganya muri kano kanya citwa Tamba BIC. Ihiganwa rije ku nshuro yaryo ya 4, aho ishigikira ugwaruka ibicishije mu guhiganisha impano ugwaruka ruba rufise, kandi bakaharonkera utuganuke tubafasha mu bikorwa byabo by'iterambere. Iyo ni nouveauté novuga nti ya mbere assurance BIC yazanye, ariko si yo gusa, hariho ikindi gikomeye cyane assurance BIC yazanye muri iki gisata ca assurance mu Burundi, nko gukora imisi ndwi kundwi. Ico nta handi gisanzwe kiri muri uno mwanya atari muri assurance BIC, kandi turizeye neza yuko n'abandi bazogerageza kurabira ko bakiinspira, kuko twasanze bifasha cyane abene gihugu canke umuntu wese aba akeneye gufata assurance, aho ishobora kumuherana ari ku munsi w'impera w'indwi, ugasanga aho kumara iyo misi ibiri ya weekend adafise ivyo yifuza akaca tumbera assurance BIC bica bitungana. Ibyo nabyo tukaba tumaze kubona yuko ari akarusho kadasanzwe kazanywe na assurance BIC. Icya gatatu naco novuga ko ari gishasha BIC isumbije isangije, nuko assurance BIC yashoboye kurondera ivyicaro mu ntara zose zigize igihugu biciye kubo twita ba agent mandataire non salarié. BIC yarabashize mu gihugu cyose ku buryo umuntu aba aho abari hose mu ntara hagati akeneye assurance service za assurance BIC aca azironka byoroshe, naho aba ari ico agombye kurungika ari ruguru acisha kuri agence cyangwa kuri yo gishe ibiri à l'intérieur du pays, kikaba kidushikiriye kuri siège ahi Bujumbura, tugaheza tukabitunganya. Mbere hagati aho ushatse kurungika kuriye isanzwe adacishije ku mu agent wacu abari mu gihugu hagati, turafite amasezerano n'amagence de voyage de transport akorera à l'intérieur duhereye kuri Volcano, aho urungikiye kuriye iyo ari yo yose BIC ukavuga ko ari à destination de BIC, ucu yirungika ikadushikira atamahera wiriwe uratanga. Murumva yuko nako ari akantu gashasha assurance BIC yakoze kugira ngo yorohereze kandi yegere abene gihugu. Ibyo narishatse kubivuga imbere yuko ndabashikiriza ibijanye kwibutsa ibijanye n'ama produit assurance BIC dusanzwe dutanga. Umuyobozi mukuru yavuze yuko hariho kudigitaliza ibikorwa bya assurance, aho dushaka guhera muri imisi ya vuba kuri assurance automobile, ariko n'izindi produit d'assurance zizobandanya. Turafise rero assurance y'imiduga, amamoto, ibintu byose bigenda bititima. Tukagira assurance transport de marchandises ku bantu b'importa canke bashora ibintu hanze bikajabuka imbibe, mbese nibiba bizunguruka mu gihugu, assurance yabyo yo kubikingira kugira ngo mwene byo hamwe byogira ikibazo nta tahezira yicaye ngo asigare yiremetse amaboko. Iyo assurance ni assurance transport de marchandises et de faculté, ni assurance BIC yarabitunganije neza
tuyitanga ku mwanya mwiza kandi ntizimbye na gatoya. Hariho na assurance incendie amazu tubamwo, amazu tudandarizamwo canke amazu akorerwamo ivyo ari byo byose, amabiro, eka inyubako iyo ari yo yose. Assurance BIC yaratekanije kuri chaque categorie assurance couverture tubaha kugira ngo mu gihe kwaduka impanuka y'umuriro canke hakaza ikivumbuzi canke igihuhusi kimwe kigurura amazu canke hagatera umwuzurira, hashobora no kuzanya mu gigima kigahitana inzu ubusanzwe bamwe canke koreramwe ivyo wawe canke ari biro. Iyo assurance BIC yarayitekanije nayo nyene ipanze ku buryo uyifashe yumva atekaniwe kandi atazimbwe. Hampande y'iyo hariho na assurance twita vol de fond, ni assurance ariko ikunze gufatwa itekanirijwe amabanke n'ama microfinance hajya bene gihugu babitsa amafaranga yabo, iba ikingira amafaranga aba ari mu bubiko bw'amabanke mu makofu for canke akaba ari iby'amahera baguma manipira ku makesi canke naho murazi ko amabanke mu microfinance bafise amagence yabo ruguru mu gihugu hagati aho bakenera kuyunguruza. No kuvuga ngo abafashe assurance vol de fond hariho na assurance voyage. Abarundi benshi mbese n'abanyamahanga baratembera bava mu bihugu byabo, bava mu Burundi baja mu bindi bihugu. Assurance ibakingira ku ngorane canke impanuka bashobora guhura nazo mu rugendo rwabo, bashobora kugwara, bashobora kugirayo accident, bashobora gutakaza imizigo canke hariho nabo indege zabo zicererwa ugasanga ama programme yabo arapfuye. Assurance BIC yarabitegekanije irabitunganya ku buryo ikibazo kimwe muri ivyo kigushikiye ucudodora Assurance BIC n'abapartenere bacu nka AXA International Maroc igaca yenteruvena ikagushumbusha ku buryo usanga ataco wahombye. Muri iyo assurance nyene umuntu ashobora kugwara canke agapfirayo avurizwayo ku mafre ya BIC, ariko kandi yapfuye canke agapfisha hapatrima y'ikiziga BIC iheza ikavyisharija ugasanga umuryango wiwe nta ngorane zirezire zije zikurikirana n'ico kibazo. Hariho na assurance accident corporel. Accident corporel yo muri assurance BIC ikingira umuntu wari we wese mu buzima bwiwe bwa misi yose, mu kazi ka misi yose, baba bakinyi, baba bacukura, baba eka ico umuntu akora icari cyo cyose, baba abubatsi, igukingira impanuka ushobora kugira uri mu kazi kawe ka misi yose, gutyo uvunika, ukomereka canke upfa. Mu bisanzwe assurance BIC uko yabiteguye ica gushumbusha directement canke gashumbusha abasigwa bawe mu gihe wagize ikibazo yapfuye. None rero hariho na assurance maladie, ni assurance muri assurance BIC dutanga igufasha we uba wayifashe kwivuza no kuvuza bawe mu ma structure de soins ayariyo yose, haba mbese ngaha mu Burundi no hanze, ariko kandi haba no muri privé canke muri leta. Iyo assurance maladie assurance BIC ni na assurance mbere ikunzwe cyane bivanye n'ukuntu itunganijwe, kuko ushobora kwivuza ukoresheje ikarata duguhaye muri assurance BIC, ukagenda ukidagadura ukivuza aho ushatse, ntihagire urufaranga na rumwe bakwatse, kiretse mu gihe wewe nyine warashatse ko tugushira ko kimwe bita ticket moderateur. Ariko aho ufise ikarata urumva ko wivuza ni nko kwivuza ku buntu, kuko uba wararishe prime bakakuvuza ku buntu. Ariko kandi hariho ukundi ushobora kwivuza kuri assurance maladie ya BIC mu gihe utashoboye kuba uri hafi ya structure de soins, centre de santé, hôpital canke clinique dukorana, ugaheza ukivuza ku mafaranga yiwawe. Muri ico gihe wegeranya amafacture yose baguhaye ukayazana muri assurance BIC, tugaheza tukaca tuyagusubiza integralement. Assurance BIC rero mu bisanzwe novuga yuko uko iriko iratunganya ibikorwa vyayo ni kugira ngo yegere kandi yishure ku bibazo abene gihugu usanga bafise ku munsi. Tuvuga yuko ari l'assurance qui s'adapte et qui répond aux besoins actuels de la population.
muri make assurance BIC twobatumirira kuyitura kuko hejuru y'ivyo byose navuze niyo assurance ya mbere inyarutsa mu gihe hageze ko iseruka kuwahuye n'ikibazo canke mu kwishura kuvyo iba yariyemeje mu masezerano. Assurance BIC tukaba twizeye yuko umwanya n'umwanya nk'uko mu ntumbero yayo izocika Lolidaire, izoba Lolidaire yavutse muri 2017 ariko no munsi igeze mu kibanza ca 4. Murumva yuko dutera tuje imbere gose kandi tubifashijwemo namwebwe ba partenaire bacu, tukizera yuko mu mwaka umwe canke ibiri iri imbere tuzoba turi abambere ngaha mu Burundi, dufise na vision yo kujabuka hanze mu bihugu bibanye gushingayo amashami ya Assurance BIC. Assurance BIC isanzwe ifasha mu bintu byinshi bitandukanye cyane gose, mugabo bigenda birora muri ivyo bijanye n'impano z'abana bariya. Turaja cyane mu bintu bijanye n'inkino, aho dushigikira mu bijanye na basket, turashigikira muri za volleyball n'izindi nkino zitandukanye, ibijanye na rally naho nyene tuba turiyo. Ubuherutse mwarabonye icyatunganijwe sisi wenyewe hamwe n'umugwi w'urunani, aho naho nyene niho twari turi n'abandi benshi twama turiko turashigikira. Ni mu ntumbero y'ibijanye no guteza imbere umwuga wacu, kumenyekanisha ibintu biriya tudasize inyuma impano yo gwaruka. Assurance BIC ibikorwa bakora ni ivyo gushigikira, nta muntu n'umwe akunda iterambere ry'ugwaruka rw'igihugu canke impano z'igihugu yobona abantu bateguye ivyo ibintu nk'ibi vya ihiganwa bigaragaza impano z'ugwaruka rw'igihugu bareke kubashigikira. Bwa mbere rero no kubashimira, hama nanje maze kumva kamo kabo ko ari ibintu nyene nsangwa numva ari umuhamagaro wanje gushigikira impano z'ugwaruka no kubigaragaza kugira ngo bija habona, kuko nivyo bishira hejuru igihugu cacu. Donc ugwaruka kwacu niryo terambere ry'igihugu. Narayitavye ako kamo nk'abandi bose, ndanahamagarira n'abandi babishoboye kubafata mu mugongo kugira ngo ibintu nk'ivyo bigaragare biboneke, hama n'abandi bashoboye bategure n'ibindi bishobora gusapotinga amatara y'igihugu cacu. Twe rero muri agence de voyage tugurisha amatike y'indege nk'uko wansabye ivyo dukora, hama tugafasha no gupromotinga main d'œuvre y'u Burundi, kufasha assistance y'abantu bashaka kuja gukora hanze nka Dubai cane, tukabafasha ko bagenda donc atabibazo bahura navyo bagenda mu nzira z'isi bafise akazi. Ni ivyo bikorwa nyamukuru vyacu. Hama gusponsoriza BIC muri iyi evenema ntanabikoze niho nari kumva mbabaye, sino niwo muhamagaro wanje gusapotinga ama evenema huza ugwaruka. Donc ibintu bihuza ibikorwa vyo gwaruka nivyo mba numva nofasha kugira ngo tubandanye duteza imbere ugwaruka rwacu. Je uvuze Assurance BIC numva inyishu y'ukuri kuri bose, sawa? Abantu bakibagiye aho kantu bakibagiye, kubera ko igituma mvuga ngo sinzi cyatumye bagatora, mugabo wumvise ama service bafise umva ko novuga ngo bagomba kuba bambere vya vrai. Abanyakayanza turi ku rundi rwego, kirazira kutwigereranya, kirazira kutwigereranya kubera ko kirazira kutwigereranya, turi ku rundi rwego novuga ngo, ariko navyo nivyo gushimira Imana kubera ko, ariko tutabeshanya nibaza ko Assurance BIC atakabonero yakoresheje Kayanza turiko turakora vrai, kubera iki mutavyemeye? Hanyuma je niyumva neza kubijanye na performance, nibaza ko je bantebeje n'ubu yaba vyinstaye hajya nari kugenda nkoza akantu imisi yose nama ndi tayari kumbona ndi umwe canke ndi kumwe na groupe vyose ni hahandi nyene, kubera ko umusoda yamayiteguye sasa napambana kama komando. Hama Assurance BIC nyene reka baba bambere bazoba babikore, kubera ko novuga ngo ni assurance apare ya ma service bongeyemwo ikintu gikomeye gishobora gutuma
uburundi bumenyekana mu makungu ahubwo baza ko twofata akanya tukabakomera amashifre ama assurance bike kubera ko iyo biyumviriye kwasira canke ibintu by'abantu bagaca bashiramwo n'impano z'abagiye batandukanye novuga ngo mu myuga igitandukanye abaririmbyi abatamba abakinyi b'imipira igitandukanye no mu bindi bice urumva ko nta kintu na kimwe bashaka gusiga inyuma assurance bike bavuga ngo tujane vyose ari naco gituma bavuga ngo ni nyishu y'ukuri kuri bose jere numva umengo no gukenguruka hama ntumirira abantu bagiye batandukanye nimubone ngo haje abanyakayanza gusa nibaza ko harimwe n'abandi sasa abantu ntibazovuge ngo ko batumenye abanyakayanza gusa abaririmbyi ntituzogenda ahubwo baze barabe izo mpano zindi assurance bike irikira duza canke ziriko ziravuka kubera jewe ndemeza ntakekeranya ko uburundi bufise ingabirano canke impano nyinshi mu gihe rero ubonye abantu bagomba kuzishigikira canke kuzishira habona numva umenga abo bantu nabo gushigikirwa nk'abantu ba supporting assurance bike mani bahezagire cyane numva umengo nabo barumva ko ari umuhamagaro wabo gushigikira impano z'uburundi murakoze rero je ndi tayari na bagenzanjiri baza ko nabo bari tayari twatse umuriro kwa gatanu ibintu bigende neza je mba numva novuga ko ivyo twakoze vyabanyuze nimba diwani yaragarutse nimba visual yagarutse nimba satbi yagarutse bivuga ngo abo baririmbyi n'abaririmbyi bakoze ku mutima assurance bike cyavuga bati bavuga ngo uwaguriwe neza no kuvuga ko nimba assurance bike baratubonye bakavuga bati bano bantu badukoreye neza cyari ngombwa nyene ko batugarukana kugira ngo dukonfirme ivyo twakoze ubwa mbere ko tubishoboye twama tubikora dushobora no gukora ibirenze bivuga ngo je niyumva neza cyane bameze neza ico nabemerera ni kimwe gusa hajya kwa gatanu muzonyoberwa ntimumbone uko murakoze ni rimwe mu mashirahamwe mbese ryabaye rya mbere rimpaye agaciro ribonye akazi nkora hano tufise abaririmbyi benshi mu Burundi mugabo kandi dufise n'amashirahamwe menshi ngaha mu Burundi mugabo si yose ashobora gutahura ndetse akanashigikira impano z'igihugu jero ndi sawa ndumwe mu bakoze bashoboye gukora indirimbo ya assurance bike hamwe na Vishu ndetse na Sabi umunsi ndishimye cyane gose kuba nongiye kugaruka barabonye yuko dukaze nkuko babivuze bagenzanye turakaze cyane ntumirira abantu bose kabisa si just novuga ngo hatume banyakayanza harimo ba artiste bose kandi ubuye ntabwo novuga ko muzika ari wo mukayanza muziki ni w'igihugu twese tuko duhagarara tugwanira kusohora igihugu ndetse assurance bike izi mpano zose rikerekana ikeneye ko zisohoka kuzana amadolari hanze hapana nga mu Burundi anyways jero ndi tayari kabisa turi tayari arakaye murarimbye akavuga ngo oh baby I don't know ntumva mfisa umbabara nkora kumano abantu bose bumva ufise ubabara assurance bike izohasira nibaza yuko biri tayari gose twe twamenyesha yuko umunywanyi dosiye yamaze gushika muri assurance bike yagize ikibazo ashaka gushumbushwa umuntu wese dosiye ishitse imbere afise obligation afise devoir guca iyo dosiye ayikora igahera kayirongo ikahetereza kuja gushikaho ishika muri comptabilité kugira ngo iyo dosiye irihwe byihuta none rero twebwe muri make tujejwe kunyarukiriza gushumbusha abahuye n'impanuka kugira ngo imyidogo igabanuke mu basinisire murazi yuko ama compagnie d'assurance menshi mu kino gihugu bayagiriza kutariha bayagiriza guteba kuriha abahuye n'impanuka ariko twege muri assurance bike nababwiye yuko dossier yari yose ishitse yikwija isabwa n'amategeko nta muntu n'umwe ari kuriye guhaguruka iyo dossier atayikoze kugira ngo ibandanye ishike ahiza kurihirwa abagize impanuka nabo barandanye boroherezwa muri make rero twege nico tujejwe hama twaduhamagarira n'abanywanyi basanzwe bafise ibibazo bitandukanye ziko bafise amadosiye yabo kwije byankenerwa kugira ngo batekane turi ku kivi ko turabatunganiriza ku munsi turariha nk'amasinisira yakiye kiva to 100 million ku munsi kugira ngo dushire kuri kuja kuri umuvuduko wo kunyarukiriza bahuye n'impanuka turiko duhiganishwa ugwaruka abazoba bambere
bemerewe imiliyoni 2,500,000. Urumva ku mpano yabo ko bazoba baronse uburyo bushobora kubabeshaho, bashobora no kuranguramo umugambi. Navuze nuko ubwo buryo buzogenda burakura. Murabona aba bantu bari ngaho iruhande, mwumvise amatazirano mwebwe muba Mukari wa live n'ayandi sinzi ahantu baba bari mu bantu bakoranya abantu, naje wundi umutware ntashobora gukoranya. Kandi mwumvise ko umuhejeje kuvuga hagiye yagize ati kwinjira muzotanga udufaranga. Burya rero igihe tutangura gukorana n'abantu b'aba artiste, jewe ndi mu bambere babitanguye kuko ntahura iyi mpano yawo. Nakuze numva bavuga bati abantu b'abaririmbyi ntandero nta kisinzi genda bavuga, mugabo si ibintu societe y'u Burundi yakira neza cyane. Mugabo igihe tumaze dukorana ubona ko nabandi batanguye kubimenyera kandi baza barabatumako. Burya rero muri ibi biganiro tuza turagiriranira ako kantu turamaze kugashikako. Benshi mu bo tumaze guhura ndabibutsa icarico assurance. Si ibintu wovuga ngo biranagoye, ni ibintu bito cyane gose. Bisabwa ko abarundi babitahura nabo nyene bakabitahura kuko baracari ingorane yo gutahura assurance n'akamaro kayo. Umuntu akaza kubitahura habaye ingorane no gukinga hakiri kare. Rero abantu b'aba artiste ndabahamagariye kudutumbera kandi bizogenda neza. Turisunga ishaka n'ivyifuzo by'abene gihugu. C'est une assurance qui s'adapte et qui répond aux besoins. Uno munsi mu bivuze twari dusanzwe turiko turegeranya aba professionnels ku mugwi. Peut-être turashikira ico gisata c'abanyamuziki canke turacari mu ntango, ariko turiko turapanga assurance twita assurance professionnelle, aho dukora assurance iraba umugwi w'abahinga kanaka mu gisata kanaka, kandi ibyo muvuze biri mu byo nyene dusanzwe dutunganya, aho dusezerana yuko ugize ikibazo cyo kugwara cyo kugira accident cyaye kugira ingorane iyo ariyo yose mugabo iturutse ku kazi usanzwe uri kurakora, ndetse na responsabilité civile yiwawe ushobora kuba watumwe gukora ikintu umuntu ukorera service kanaka muri uwo mwuga nyene muri ako kazi uri kurakora, ugasanga hari ibikugoye ahubwo uciye umwononera, aho kugufata ngo akuburanye canke gupfungishe. Assurance professionnelle ica ireponda tu déclare nkuko bisanzwe ni sinistre ibibaye, assurance cisigara irahezanya n'uwo muntu. Nukuvuga ngo mutekane muri assurance bike twariteguye, turiko turatera intambwe natwe turabyishimira. Nibaza ko namwe mu minsi muzobidushimira. Tuzorondera bajya barongozi amicale des musiciens tuvugane dupange turabe ibyo bipfuza neza, natwe tubabwire uko twavyiyumvira bivanye nuko tubazi. Nkumbo dushobora gusanga dusanze tuvyumva kumwe, tubategure police d'assurance flotte yabo hamwe usanga batekaniwe muri byose na hose. Usanzwe mu masezerano ya assurance accident corporel turumvikana ico twita canke twokumva nka accident. Ni waba uri kumanuka ya maeskariye ugatsitara ukamandagara hariya tuyite accident. Ni waba uriko urira bisi bakagukubita inkokora ijisho rikameneka tuyite accident. Turadondora ibintu byose bija muri iyo kadi ico twokumva ko ari accident, hama kirinze kigushikira tuca tugushumbushko twavyumvikanye. Turavuga duti upfuye duha umuryango wawe un forfait dizo 10 millions 5 millions, nibyo tuba twasezeranye. Ukomeretse turakuvura jusqu'à la guérison, jusqu'à la consolidation. Ubaye ikimuga tuguha incapacité permanente partielle, tuguha autant canke en fonction du pourcentage de l'incapacité permanente yabaye fixé par le médecin. Ubu muri kino gihe uje urumo individuel turayiguha, muje muri umugwi turayibaha. Yije ari equipe groupe iba izimbutse gusumba iyo umuntu aje ari individuel, ko murazi ko muri assurance ni question ya mutualité.